imbere rero yuko mugira mariage eh, haje ku ikintu c'urukundo eh. kugira ngo mukundane vyaje gute kugira ngo umve utangura Ufise kumukunda kabisa. abe sweetheart yes twumva inkuru yawe iraryoshe umuntu Ego. mwabanye nk'umuvukanye mugabo Eh. bikarangira mubanye mu rugo kandi biraryoshe cyane Ndavyumva. byageze kutugira ngo umutima yanyu ukundane Cambere irya mbere Imana ni Imana yego kandi Imana irabizi ingene akura ikintu ku mutima n'umuntu yes urumva kandi umugabo wanje ingene yameze ntiyashatse kugira mariage yarakura yavuze arashaka kuba umukozi w'Imana gusa basinga abarundi amajambo bavuga bibaza ko atavyo uri kurumva bibaza ko atakirundi uri kurumva mugabo ugasanga ko bavuga amajambo mabi ukihangana mugabo ushitse muhira ukicara ukicira oya reke oya nimba batangura kuvuga amajambo mabi ndahora gatoya ndirindira hama rero ndamubwire hewe gaye wewe tuyage ngaha wewe ufise amajambo menshi kandi ivyo bintu sivyo hama baratangaye uko nyene mugabo ego nukuri kangahe namaze kumviriza abarundi ngo basohoka ngaha bavuga amajambo ingo tuyage basi ingo jewe umbwire jewe nawe tuhure ngaha ushaka guharira sawa Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizera ko meze neza mwiriwe cyangwa muramutse vana murere. My name is Frank the Answer in African TV. So ndagwikaze wose uko dukwikana mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, bakazukira bari Buraya, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu bihugu by'abarabu ndavuga Oman, Arabia Saudite ndetse n'ahandi hose agiye atandukanye ndaguha ikaze. Wowe utaragira subscribe kuri channel yacu ndakutsa kugira subscribe kugira ngo dukomeze kujana neza cyane. Turi mu ntara ya Muramvya muri commune Bukeyi aho twaje kumbure gutemberera umuntu adasanzwe, umuntu azakuganira byinshi bigiye bitandukanye, umuntu mukunda, umuntu muzokunda, umuntu mu gihugu uzoguma mukunda kumbure azokundisha abantu igihugu cyacu Burundi tumubwe natwe kumbure tuzogana byinshi bigiye bitandukanye ni kuri African TV. Nitwa Frank the Answer. So reka tumwikaze rero. Karibu sana. Amahoro cyane. Umeze neza? Ego uravuga ingoga cyane. Urakunyaruka. Ndanyarutsa cyane. Ego yambu gose. Amahoro. Umeze neza? Cyane. Karibu cyane kuri African TV. Murakoze. Ego uramutsa abakunzi bacu kwanza. Ego namahoro cyane nitwa Samantha Torres kandi yambu gose. Yes, Samantha Torres aba mu ntara ya Bukeye. Nshaka reko dutangura d'abord no kuganira kwanza. Samantha ninde yavukiye he? Ego ndavukiye muri Amerika. Ego. Uvukiye muri Amerika waje mu Burundi ryari? Twaje mu Burundi imyaka myinshi birenga 10. Ego. Imyaka 10 uri mu Burundi? Birenze 10 ndavuga basi 15. Aha, yes, ubwa mbere mugishika mu Burundi. Mwagishitse bimeze gute? Zari bimeze gute? Igihe twashitse mu Burundi. Zagize kutugira basimuze mu Burundi. Ni giki cyatumye? Yes. Ni inkuru ndende mugabo. Yes, katiganire ntaco kumbura abakunzi bacu bayumve bakeneye kumenya inkuru ndende ya Samantha. Ego. Urumva twaronse umuhamagaro w'Imana kandi ivyo si ikintu gitoye kubera Imana yakoze benshi kuri jewe n'umugabo wanje kera twari mu bintu bigoye basi igihe ndi nkumi kandi igihe yari musore twari mu bintu bibi bigoye mu mwiza bigoye birenze basi hama Imana yarakorondera twarahuze n'Imana yabaye umukiza hama yatanze agaciro ego hama kuri ivyo twaronse umuhamagaro kuza mu Burundi urumva twaragiye ahantu hatandukanye igihugu zitandukanye kumutera intege abantu ivyo Imana yakoze kuri twebwe turi abantu bisanzwe umugabo twabuze basi nimba twaronse bike natwebwe tuzosangira bike igihe ndavuze basi Imana yakuye kure ndashaka kuvuga kure cyane gose kera ndakura ndi umwana mutoye abavyeyi barakwirukanye ndaguma kwibarabara ndi muri amadroge meshi mugabo wanje nico kimwe nemba ni ntoho nemba ni ibintu bibi twarimo mu bintu bigoye hama Imana yakoze igitangaza gose yatanze agaciro yarakuzura urukundo rwiwe hama yavuze genda basi musangira muri isi ivyo waronse ni kuvuga twagiye igihugu gitandukanye twaciye hariya hose basi ndavuga hose nemba ndi Pakistan nemba ni Kenya nemba ni hose hama
twaje mu Burundi Yeah. twaraciye mu gihe bigoye cyane Yeah. imyaka myinshi haheze Mushika mu Burundi? ego twari mu kinama byari bigoye gose basi nemba ushaka ndabivuga kwisanzura cyane yes isanzure nshaka ko kubera ko hari abantu benshi bakuzi hano benshi bakubonye hari abantu benshi bagukunze bashaka kumva inkuru kugira ngo bashingire n'intahe kugira ngo nawe batere intege mu buzima bwabo ego byari bigoye gose nemba ndavuga kwisanzura twari mu kinama byaje abasuma twagize ingwara nyinshi hafi nyene kugufa twari mu gihe bigoye hama igihe twaragiye twarasubira muri Amerika twavuze n'ukuri ntituzosubira mu Burundi no kuri kose nidushaka ntituzosubira hama twasubira muri Amerika hama twarasanze twatangura kumviriza amajwi ngaha mu gutwi uracumva amajwi ngo Burundi twabyumvise uko nyene mu matwi hama twamubajije umwe ku wundi none ivyo bintu ngaha nibiki kumbure twomusengera abarundi canke twosengera Burundi umugabo kugaruka hariya oya hama nemba ndavuga kwisanzura urumva hama twarabananye kumviriza amajwi hama yari ukuntu yaje mu mutima yaratangura kuba ikomeye cyane hama twaratangura kumviriza umuhamagaro kugaruka mu Burundi hama kumutera intege ku bantu yes wavuze ingene ko ari umuhamagaro w'Imana ku program mushinga hanya mu Burundi birumvikana ko ubu unye mwamaze kwakira agakiza no musi murakijijwe Yesu muramuzi ariko rero cyane gose ndi umuntu mushasha sindi Samantha wa kera uno munsi uri Samantha w'ubunye ariko nshaka tumenye Samantha wa kera wakuze uri umwana ameze gute yego ndakuze ndi umwana ndameze gute guhera imyaka mike tuvuge 3-4 ndakina umupira kandi Imana ishimwe ndakina umupira kubera yarafashije basi ndaguma ku murongo mwiza nemba twari kwishuri urumva sindakunze kwiga cyane mugabo nemba ubanira gukina umupira warakeneye kuronka amanota ngahe ni kuvuga byari gufashije gose twakinye amakipe atandukanye barafasha gukomeza ku mupira mugabo ndi umwana ndakunda kurwana warakunda kandi ndakura kubera barakwirukanye igihe bitandukanye ndakura ndafise mu mutima igumye ico kimwe nibuye ndafise ishavu ndakunda kurwana byari ibintu bigoye cyane ni kuvuga igihe Imana yaje kurondera jewe basi sindakure muri amasengesho canke oya Imana sindakuzi igihe ndakura hama igihe yaje kurondera no kuri ndakumva yarakuzura mu mutima wanje canke ikinogo urukundo rwiwe ndakwibuka yari mu 10 itariki 11 kera yarakoze benshi hama ndabaye umuntu mushasha nemba yari abagenzi babi nemba yari amadroge ni ibintu bibi ndabihevye byose uko nyene kugira ngo ndakurikirane basi nzahabu nzahabu ravyumva yari igihe ndaronse nzahabu urumva ikintu gikomeye cyane kandi ibindi bintu byose ndabihevye uko nyene kubera ndi umuntu ingene ndameze ndimo 100% canke sindimo 100% ni kuvuga ndabihevye uko nyene hama ndabaye umuntu mushasha ndamubwira Imana yari igihe zitandukanye kumbura ndakwiye kugana mu gasho canke abantu barashatse kwica mugabo Imana yarafise umugambi kuri jewe hama ndamubwira Imana basi kora ivyo ushaka kuri jewe sindafise na ndoto ndasigara basi ivyo ushaka nzokurikirana nzovyemeye kandi ndabizi ivyo ufise kuri jewe ni byiza yari ikintu gikomeye cyane no kuri cyane muri Amerika barakunda kuvuga yuko abajene baho canke abana baho bakura baja mu ngeso mbi kunywa amadroge kugira ibintu byinshi bitari byiza kubara abasuma benshi wewe ibintu wakoze kumbure bitari byiza canke ibintu wagenderamo bitari byiza imbere yuko umenya Imana byari bihe yo ushaka nasangira yo byose ndibaza byose warabikora yo byinshi kandi byose ndashoboye kuvuga naka mugabo
twebwe ingene twameze guhera imyaka 12 13 14 byose kandi Imana yarakwirinda kuri benshi sindakubwire basi ndahatswe sindagana mugasho canke yari igihe abantu bashaka kwica canke kubera twari mu bintu bibi bigoye nemba nenzoga nemba ni gumbotsi nemba na madrage nemba na bahungu nemba na byose yari byose kandi yari umwiza basi gutera ubwoba nigituma jewe no kuri mu mutima wanje wose ndakunda Yesu kandi ndakurikirana kubera yarakoze benshi kuri jewe yego no kuri ikintu ushaka ariko dushikako umwana iyo ariko arakura araba akaba inkumi akaba umukobwa akuze ashaka kuzokubaka watangiye ivyumviro ryari byo kubaka byo gushinga urugo rwawe ube mama igihe ndakura sindabishatse cyane oya kandi sindakurondera cyane oya kubera ndaciye mu bintu bigoye cyane bigoye cyane gose ni kuvuga mu mutima wanje yarameze nibuye ambwira no kuri ivyo bintu sindabishaka sani cyangwa sinzobikoresha oya hama yari umusumwe Imana yarakweretse ngo afise umugambi kuri ivyo arafise umuntu ngo ashaka turakubakana ashaka kumubakana ego Imana yakubwiye yuko hari umuntu ashaka kumubakana ego kugira ngo tukurikirana umugambi afise kuri twebwe ukimara kumenyana n'uwo muntu mubakanye mwamenyanye gute ni ryari mwahuye byaremeze kugira ngo muhure ufise ibibazo byinshi kandi nangora ndi umuntu kwisanzura cyane kubera ndameze uko urumva muri make umugabo wanje yari mu muryango wiwe yarakwakira igihe ndi kwibarabara igihe ndi mu bintu bigoye cyane yari mutoyi wiwe yarasangira Yesu kuri jewe twarakorana yarakwihangana iminsi yose ngo Yesu aragukunda namubwire ivyo bintu sindashaka kumviriza Yesu ninde ivyo bintu ngo gusenga oya bizofasha iki yarakwihangana ndibaza ku kwezi kumwe iminsi yose yarakwihangana hama umunsi ndamubwire n'ukuri kugira ngo wewe uhagarare kuvuga amajambo ngaha tugende gusenga hama ntuzosubire kumusaba ngo tugende gusenga hama twaragiye hamwe yari igihe rero twari gutazira Imana hama ndakumva urukundo w'Imana yaje yarakuzura kinogo ndafise guhera ndi umwana mutoyi ufise ibikomere cyane gose ndi umwana mutoyi jewe na mama twarabomorana gose igihe cyose ashaka ngo ndakwirukanya hariya na hirya na hariya hama Imana yakoze benshi kuri ivyo mugabo yari mama wiwe yarakwakire ngo ingo mama w'umugabo wawe nzogaburira nzoguhana kurara gushika nawe ushobora gukura hama ushobora kurondera akazi hama ushobora kurondera ahantu hiwawe nyene ego hama imyaka menshi twari kumwe ukiri ngaho nyene ntaguciriyemo ni ukuvuga yuko mama w'umugabo wawe no musi muhira mama yakwirukanye wacu ugenda aciye gutunga ucuba iwiwe umugabo na umuhungu uco yarakira umuhungu mwari mu bana yaraba ngaho nyene oya kubera uyu yari imfura hama jewe muri bo bose ndi umuhererezi bari batanu ni kuvuga yaramaze gusohoka umugabo muhira twarabana na bukuru abatoyi biwe kandi nico kimwe abavukanye gushika imbere twagize mariage twaravukanye abo bose kandi turakundana gose imbere rero ko mugira mariage haje ku ikintu cy'urukundo kugira ngo mukundane twese kugira ngo mukundane byaje gute kugira ngo umve utangura kumukunda abe sweet heart yes twumva inkuru yawe iraryoshe umuntu mwabanye nk'umuvukanye mugabo bikarangira mubanye mu rugo kandi biraryoshe cyane ndavyumva byageze kugira ngo umutima yanyu ukundane cyambere Imana ni Imana kandi Imana irabizi
ingene akura ikintu ku mutima n'umuntu Yes. urumva Mm. kandi umugabo wanje ingene yameze ntiyashatse kugira mariage yarakura yavuze arashaka kuba umukozi w'Imana gusa basi ni kuvuga hagati twebwe babiri Mm. Imana yaratangura kuvyuka urukundo biryoshe Yes. bikomeye Yeah. indani Muri mwebwe. Aha. kuri twebwe Yes. hama kuri umwe hama yarakurikirana ku wundi hama ego yaratangura uku urumva kandi si urukundo bya bindi ngo muri isi n'abahungu mukundana Yeah. mugendana Mm. ivyo biratandukanye Kuko wari wamaze gukizwa. ego kandi namaze kumubona iyi urukundo biratandukanye Yeah. biratandukanye gose Nshaka ndagusubize inyuma gatonya muri iriya nshaka ko wibuka sivyo nshaka ko wibuka ingene byari bimeze umunsi wa mbere akubwira ko gukunda byagenze gute umunsi ya mbere akubwira ko gukunda ashaka ko mubana byagenze gute mbega ni Imana yabajemwo irababwira ko akundi mwumva amajambo y'Imana byagenze gute nk'umuhungu nyine nk'umushinga nahaze ukubwira ko gukunda wibuka nshaka ko wibuka ndakwibuka ndakwibuka ushaka ndasangire kwisanzura yego wisanzura mugabo imigenzo w'iwacu ndibaza iratandukanye n'imigenzo w'iwanyu ngaha mugabo naco bitwaye ego urumva muri make yaratangura kuri jewe yaratangura kandi mu muryango twarakundana gose basi mu muryango wiwe mu muryango Espanyol n'Abamerika mugabo Espanyol kandi barakunda abavukanye bari kumwe iminsi yose barakundana gose ni kuvuga twese twari kumwe hama yari akantu yatanguye kuri jewe hama ndagiye kumubwira kubera ndakubaha ndamubwira n'ukuri yari akantu yatanguye nemba n'umugambi w'Imana Mana shima umugabo simba nemba canke si umugambi w'Imana n'ukuri wo gusengera kugira ngo ihere uravyumva hama mu gihe yavuze n'ukuri si umugambi w'Imana ngoya na mariage toya na mariage tuzogira hama ndamubwire okay nanaki hama ndakomeza gusenga Imana yanje ibi bintu ngaha nibiki urumva kubera naje yose ndabishatse kusi kubera vya bintu ibintu byabaye mu mutima wanje igikomera basi ego muri make jewe ndaciye mu gihe kera ndabana n'umuntu arakwicana n'abantu kandi uyu munsi gushika uyu munsi ari mu gasho muri Amerika imyaka myinshi azoguma hari imyaka myinshi mugabo afunzwe kandi azofunzwe gushika arafa mugabo ndaciye mu bintu bigoye cyane ndacari muto igituma ndafashe ingingo mugabo nemba ndagarukana muri ntahe yacu jewe ndamubwire sawa nemba mubone vyose umugambi w'Imana n'ukuri kose nangorane hama vyarakomeze indani jewe hama ukomeza kumukunda basi akantu akaguma ko rutuntu biryoshe hama ndiyumvira Imana yanje ivyo bintu ngaha nibiki ukiri ngaho nyine yaguma guri udukeya yaguma udukeya tuntu turyosha bwa ati ibintu kweri jewe nibiki banzo bishobora kweri hama ndasubira mu kumubwira hama yavuze n'ukuri mugabo uyu bashi Imana yarahejeje gukwereka byinshi kubera kenshi Imana irakwereke umugabo wanje ingene yameze araronka indoto nyinshi arakumva amajwi w'Imana uko nyene Imana irakweretse ibintu byinshi hama yarahejeje gukwereke ngo tuzobana yarahejeje gukwereka mugabo muri make mu mutima wiwe yaragumye nyene kubera kandi yaraciye mu bintu bigoye muri kahise kiwe hama ndibaze ya gatatu ndasubira mu kumubwira eko hama yarabibonye akavision mbere yiwe akavision niki mu kirundi yabibonye intumbero oya urucapo yabibonye igicapo atari imbono igicapo a vision like ni igicapo sawa yabonye igicapo cy'ingene hama yabibonye mu mutima wiwe yabaye nico kimwe ubuji ikoroka hama yagiye muri mu maboko w'Imana hama Imana yaratangura kugira uko yatangura gukorako wamusenyene Imana yaratangura gukora ikintu ikomeye cyane ndani yiwe hama umunsi kurikirana yamubwira no kore jewe nashaka tubana tugera mariage umunsi kurikirana nyene ndamubwire okay nangorana
byagenze uko aha mukimara kubana wari ukiri mutonya cyane gose wagize mariage ufite imyaka ingahe yo sindakwibuka ndibaza 10 ningahe ndi mutoya cyane wagize mariage ukiri mutoya cyane aha ubuzima bwo mu rugo buragoye bwo kuba umumama ukibishikamo byari bimeze gute zarakoroheye kubamo jewe kubera barakwirukanye ndafise imyaka mikeya ndamaze kumenya kubeho ndafise imyaka mikeya bazi uravyumva ndafise imyaka 10 ningahe ndafise ahantu ndapanga jenyene ndakora akazi guhera imyaka 16 ndakora akazi wari wipangiye wari ukora akazi yo watangiye kumenya 10 ningahe no kuri kose tangiye kumenya ubuzima ukiri muto cyane gose yes okay nukuri ni kuvuga igihe twagize mariage ndakuze basi ndafite imyaka 10 ningahe mugabo ndakuze gose yes wari ukuze mukimara rero kubana Imana ikitangura kubazanamwo ivyumviro byo kuza mu Burundi byatanguye gute kugira ngo Imana ibarungikire mu Burundi wa mugambi w'Imana yo gushika mu Burundi byatanguye gute umunsi wa mbere biyiza byagenze gute birumvikana ni kibazo eko ndibaza nahejeje kumubwira mu kanya haheze twaragenda ahantu hatandukanye Tembereza Pakistan Kenya muri Kenya muri Egypt ahantu hatandukanye kugira ngo muze maja muri ivyo bihugu mwaba mugiye gukora iki rero Imana niyo yabarungitse Imana kandi cyane kubera twarakuye mu bintu bigoye gufasha abantu bagowe nembe bashonje none tufashiki nembe bafise ibibazo none nembe babura intege tumufashiki kubera natwe twabuze intege twameze uko ivyo tushoboye tufashe ivyo nitushoboye nyene ntitufashe kandi nituri abatunzi oya gusa twamaze kumubona imisi tusigara muri isi ni deni kumana ego sure ni deni ndibaza nukuri yes mugabo wanje yarashoboye ibiharura gushika 10-15 igihe abantu bashaka kwica mu ntoho canke gute mugabo Imana yarakwirenda none n'umunsi muri bazima mwaragiye muri Egypte muraja Pakistan muraja muri Kenya ariko hoho ni mwahagumye ngo muhabe nkuko mubangahanya mu Burundi mugishika mu Burundi niki kintu Imana yababwiye kumbure cyatumye muba convince no guca muguma mu Burundi je nakwibuka igihe muri Amerika twaranezerewe cyane twabana hafi mu muryango wose twarafise akazi keza twari mu buzima biryoshe nukuri ndakwibuka hama twaratangura kumviriza amajwi ngaha mu gutwi hama jewe kandi uyu nyene hama musi umwe twarahura ngo jewe sinzi ndasara canke ndakumva ibi bintu sinabitahura hama twamubwire oke nacu tusenga Imana hama Imana izokwereke mugabo mu nyuma yari abantu twari kumwe mu sengero twari bagenzi hama Imana yarabagendera hama yaravugana nabo mu ndoto n'umugabo n'umugore ngo mwebwe fata amahero wawe kandi mukurundika nabo babiri mu Burundi uko nyene hama abo bagize ubwoba ngo none Mana yanje turi kuvuga ibintu bishasha kuri bo Imana uri kuvuga nico kimwe kuri bo canke hama baratangaye baje mbere yacu ngo Imana yavuze naka none hama twebwe twaratanga ngo Mana yanje tubikora canke ntitubikora hama ni vya bindi nyene turi mudeni nemba imisi mikeyi tusigara turi mudeni hama twavuze nemba Imana ishatse tugende mu Burundi tugende uko nyene nangorane kandi mu mutima wacu wose mwari amahoro cyane mwaje mwumva ko muje mu bikunze mushaka okay ntimwari muhazi mwari muzi ko muje mu gihugu kimeze gute oyaye twarahazi bukebuke twarafise abagenzi batandukanye bukebuke b'abazungu abarundi ijambo muzungu sindabikunze oya turavuganye mu kanya okay yes mwari mufise abandi bagenzi banyu bari baraje ino abarundi twarazananye bukebuke mugabo nitwabizi ivyo twaje ngaha gukora oya gusa turabizi ngo Imana yakoze benshi kuri twebwe kandi iravuga ngo ivyo ufise musangira nema ni intege mutere intege kuwundi twaje uko nyene abantu barababwira ati mu Burundi hameze kuunya mwebwe mugishika mu Burundi
nk'abantu barungitswe n'Imana ni igiki mwabonye ku Burundi ni igiki twamubonye yes twaraciye mu bibazo bitandukanye nukuri bash gose mugisha mwendo mawe n'ibibazo ibibazo byagute igihe twashitse ngaha yo ndabivuga ngaha ibibazo bahuye navyo mu kubera ko hari abandi bantu bariko baradukurikirana bari muri Amerika mugabo bashaka kuzoza mu Burundi rero ubabwiye ingene vyari bimeze kuko ubunye ivyabaye kiriya gihe ubu ntabigihari urumva jewe ndibaza igihugu cose nimba muhurana abantu bameze neza sivyo muzofise experience nziza nimba muhurana abantu ntibameze neza sivyo abantu bameze nabi abantu bameze nabi muzofise kandi experience nabi biratahuriza igihugu cose sinashoboye kuvuga mu Burundi gusa oya gusa twarahuriye n'abantu bashaka nyene nemba ni kwiba nemba ni kubeshana nemba ni giturire basi ni ibintu ngo nemba ushaka gukora ngaha ngo ni giturire birenze ngo hama twaratangaye mugabo si kuvuga ngo abantu undi bose bameze uko oya nico kimwe ndabivuze ngo igihugu cose bafise abantu bameze neza kandi bafise abantu bameze ikindi kintu igihugu cose ni kuvuga Imana shima cyane mu nyuma gatoye twaratangura kumenyana n'abantu bameze neza cyane bakundana bafata mu maboko bakoreka inzira nziza ego kandi byarahindutse byinshi cyane kuri twebwe cyane gose mugishika mu Burundi benshi ikirundi kirakunda kubagora kumenya zagenze kutegura utangure ukimenya ikirundi wavuze ko mwashikiye mu kinama kera twashitse mu kinama hama twagiye muri Asiatique basi n'amahera twarafise cyane oya ni kuvuga igihe twashitse twararyamye muri salo muri Asiatique kuri abagenzi bacu hama twarakwihangana buke buke kubera Imana yavuze genda hama twashatse kumvira gusa hama twarakwihangana twari abantu bisanzwe urumva jewe kera ndaba kwibarabara none kuryama hasi muri matera muri saro birasanzwe gose hama ndashaka kuvuga iki kuri ivyo okay mwashitse mudafise ivyo mujemwo atabantu mufise kumburi atamafaranga mufise abagenzi banyu baca babaha indaro muca mushikira aho hari muca mara imisi muriko murahamenyera ariko mukija mu kinama rero mugitangura namwe gutangura ubuzima bw'iwanyu byaraboroheye kugira ngo mutangure kumenya kuganira n'abarundi batazi icongereza batazi igifaransa byaroshe ko mutangura kuza muramenyana zagenze gutogira ngo baze barabatahura ego mu kinama barakwakira neza cyane gose yo cyane kandi twaravuga Kiswahili mavuga Igiswahili kandi muri make nitwabizi ngo mu Burundi bavuga Ikirundi kubera na kurondera muri internet twagize canke oya twashitse mu kinama bavuga Kiswahili hama twarasanze ngo language bavuga mu Burundi ni Kiswahili nyene nivyo mwari muzi ko bavuga Igiswahili barajamana na mama mudogo na ni kuvuga twari yego hama twarakina mu kinama muri kipe bavuga Kiswahili yari biryoshe hama mu nyuma gatoye kandi twari muri Asiatique igihe gitoya hama twarafashe ingengo kuduga imuramvya kubera igisagara yarazimvye kubeho ubuzima bwari buzimvye ibujumbura ego hama twarasanze imuramvya aho hari ryari umwaka uyu basha kera tuvuga birenze imyaka 10 basi hama twaje imuramvya kubera ubuzima bwari buzimvye ibujumbura tuvuga tuje kuba imuramvya ego yari mugenzi yavuze ngo jewe ndafise mu nzu ngaha muramvya muganda hariya hama murima hama biroroshe kuronka ivyo kurya yari igihe mu ntango vyari bigoye mugishika imuramvya vyari bigoye ego usanga abo missionnaire benshi barafise basi amahera canke bafise ishira hamwe bafasha amahera kugira ngo babeho ribaha amahera kugira ngo babeho mugabo twebwe twavyumvise ngo tufise umuhamagaro kandi tushaka kumvira Imana mugabo mu ntango twarasanze rimwe na rimwe twarabuze ivyo kurya hama twaragiye kumubaza abagenzi bacu ngo urafise ibiharage ngo urafise umuceri kumbure barakwiyumvira turasara ngo mwebwe muvuye ubuzima muri Amerika bafise byose byagenze neza waranezerewe hama uri ngaha uri gusaba umuceri
mugabo baca bibaza yuko mukora ko muve muri Amerika muje mufise amahera menshi kandi bavuze mwebwe uri gukora iki ngaha kumbure wosubira muri Amerika kubera uri gukora iki bazi uri kuronka ubuzima bubi ngaha kandi Amerika uronka ubuzima bwiza ego kandi twari muramvye kuri centre hama twaramubaza abagenzi buke ngo nimba ufise umuceri nangorane canke nimba ufise ibiharage nangorane hama nangorane barafashije uko nyene okay mukimara gushika imuramvya ubuzima bw'ukurima wari usanzwe ubumenyereye wari ubutse basi abarundi benshi baje gufashana kugira ngo barafashanya kugira ngo tumenyere ibintu bitandukanye baraza kugufasha ego abarundi baraza kugufasha kurima ego vyose wari ubizi none kurima none usanzwe ubizi wabimenyeye ngaha oya ahubwo ndi kwiga ubu kuri iyi minsi ndi kwiga kurima ubu nyiri kuriga kurima muri myaka yose ntigeze urima ndarima buke mugabo ndafise umugenzi yaravyemeye kwigisha kuri iyi minsi akara kwigisha ubunya kurima oya igihe imvura iguye nzotangura kumenya kumbura ni mu ndwiza yes twizere ko imvura nibaza ko imvura muri iyi minsi igitangure kuzirago utangura kurima nzobabaye mu mugongo mugabo tuzojana mu murima umunsi umwe nangora yes tuzogera mu murima kumbura ngo turabe ingene arima okay ukimara kubona ko mu Burundi twebwe turirimira ibiharage turabirima umuceri turawurima ibitoki turabitera ubuzima bwo ruguru wabusanze gute butandukanye n'ubw'ibujumbura iratandukanye gose kandi uruguru ndahakunda gose yo ingene abantu bameze ingene bakundana ingene bafashana basi usanga ibujumbura si hose umugabo bafise ku rupango bavuye ku kazi bayinjira ndabizi si hose kubera mu kinama iratandukanye na asiatique na kiriri na argentike mugabo uruguru barabana ukuntu biryoshe musanga n'imigenzo iri ibintu indani cyane biryoshe bijanye na mariage bijanye na byose warabikunze yo urubanza ndayikunze byo gutamba ikirundi ivyo byose bakora ndayikunze gose ivyo mu mugongo yes ubuzima bwo ngaha rero wasanze butandukanye n'ubw'ibujumbura cyane gose ubuzima bwo mu Burundi muri rusangi wabonye ari ubuzima bumeze gute mbega buraryoshe kubamo urusangi nyene yego ubuzima bwo mu Burundi buraryoshe kubamo cyane gose hamwe ubibwira n'undi munyamahanga wese avuye muri Espagne muri Italy kambwa ati mu Burundi welcome to Burundi urumva ndashoboye kuvuga ivyo kubera ndakundana n'abarundi kandi twamaze kubana neza ndafise abagenzi turazenana mutera inkuru turazenane n'ukuntu tuvuga basi turaba abavukanye basi muri isi turakundana gusumba na bose hama jewe ndibaza n'ikintu ku banyamahanga benshi bigoye basi nimba ushaka ndinjira ivyo bintu ndashoboye kwinjira igihe cyose abanyamahanga nimba bagenda uruguru canke bari bujumbura ari ukuntu ngo we muzungu canke muzungu canke uri ku biro hariya mbabari kuvuga umugabo muri leta canke uri kwibarabara canke uri hehe basi ijambo umuzungu muri make jewe ndibaza nibikenewe kubera iki igihe umuntu avuga umuzungu kubera ndacumva ikirundi cyane kandi kenshi ndagenda ahantu nibabizi nabizi ikirundi bavuga amajambo menshi ndahora urumva hama ndavyumva vyose bamwe barakunda abanyamahanga ngabo bari abandi bafise igikomera kandi ndabizi ngo abazungu ngo urumva canke abandi ngo n'umuzungu niki n'umutunzi none jewe ndi umutunzi canke n'umuzungu n'umuntu wera canke n'umuzungu n'umuntu wa hanze canke n'umuzungu n'umuntu tutandukanye nitubitahurana vinshi biratandukanye kandi kuri jewe ivyo biragorana imigenderanire biragoye benshi kubera ntibabizi ikirundi abanyamahanga biragoye kumenya imigenzo biragoye kumenyana indani n'abarundi urumva nigihe cyose baguma basi ivyo hejuru gusa umugabo jewe kubera namaze kwinjira gose kandi gose cyane jewe nashoboye kuvuga no kuri mu Burundi ni heza abarundi bameze neza gusa uko kuntu nyene naka kantu basi ni kuvuga n'umuzungu mu Burundi basi kenshi namubwiye jewe sindi umuzungu ari amajambo nishi ihari mu kirundi nemba n'umugore
n'umufaso umufasoni canke n'amahoro canke yambo yambo uravyumva Yes. canke mushenga ntaye canke ari amajambo menshi mufise kugira ngo mubahana mukundana yeah atari ijambo umuzungu Umuzungu. asha kandi ndabizi histoire muri ijambo umuzungu ndabizi ivuye Tanzania ngo umukozi w'Imana canke iki canke abandi bafise n'ivyumviro naco bitwaye Ngo ni ijambo sindabikunze okay bashi sindabikunze na gatoya kandi mu bukeye basi tuvuga basi hafi abantu 100% barahagaritse kubivuga barahagaritse yo kubivuga neza cane wow gose nukuri kandi ndanezerewe cane kuri ivyo yes abantu ubwa mbere umva abantu bariko barakuvuga ibyo bintu wumva bakakuvuga mugabo washika ukihangana bariko barabivuga ugahora mugabo ushitse muhira ukababara jewe canke abandi abanyamahanga abarundi amajambo bavuga bibaza ko atavyo uri kurumva bibaza ko atakirundi uri kurumva mugabo ugasanga ko bavuga amajambo mabi ukihangana mugabo ushitse muhira ukicara ukicuza oya rek oya nembe batangura kuvuga amajambo mabi ndahora gatoya nirindira hama rero ndamubwire hewe ga yewewe tuyage ngaha wewe ufise amajambo menshi kandi ivyo bintu sivyo hama baratangaye uko nyene mugabo ego nukuri yo kangaye namaze kumviriza abarundi ngo basohoka ngaha bavuga amajambo yo ingo tuyage basi ingo je umbwire jewe nawe tuhure ngaha ushaka guharira sawa basi jewe ndifuza iki ndifuza n'abanyamahanga n'abarundi barakomeza ubucuti cane gose urumva kubera iki biraryoshe kandi benshi barahomvye uruhande umwe ku wundi barahomvye cane kandi nibabizi nibabizi yes mu gihe wewe mwankana jewe mba mpomvye nawe ubuhomvye kubera ari benshi ushobora gusangira musanga yo iyi migenderanire iraryoshe hari ikintu ushobora gukenera iwiwe ukakironka kubera ko muri abagenzi ukakironka mugabo kubera ko hariho ukudahuza kwawe nawe ugasanga ico kintu ntacuronse jewe nafise umugenzi n'umurundi ndabaye marene wiwe imyaka haheze kandi turakundana uyu ni mukuru wanje asha yitwa Audrey hama yarakwigishije ikirundi nyinshi cane basi twarakurana imyaka yose turi ngaha turi kumwe turakorana turakundana turavukana mugabo namaze kumubona n'ukuri ubucuti buraryoshe mugabo benshi barahomvye cane gose abantu badafite ubucuti n'ukuri murahomvye ijambo umuzungu babihebe kubera iki ntibikenewe ko twese turabantu none ushaka gushika ahantu ngo abantu b'Imana kenshi abantu bavuga none ndashika muri Amerika nuvuga ngo we wirabura namubwira sha muri Amerika tufise wirabura tufise wera tufise abashinwa tufise bose none ushaka kuvuga ivyo bintu hariya yo hewe gaye oya nibikunda rero mu Burundi tukundana sivyo none nivyo vyiza ego dukundane nivyo vyiza cyane ijambo rero nokuri muri hebe barundi kazi ijambo kuvuga umuzungu byababaza cyane gose muri hebe ari n'igihe usanga bariko baravuga urusaku umuntu kandi ugasanga arabumva nk'uko yahora bumva mwibaza yuko atavyo bumva kandi usanzwe uvyumva yes mu nyuma yaho uramaze kugira abagenzi warabaye na marene w'umuntu w'umurundi ngaha anya abantu benshi batanguye guheba kukwita muzungu koko bariko baragufata nk'umuvukanyi wabo bona songa mu bukeye barakuzi baragukunda mugabo rero mu nyuma wagiye gutangura gukina football watanguye gutangura kumenya ati reka nkine mu Burundi re football vyaje gute kugira ngo utangure ngaha mu Burundi gukina wabitanguye gute natangura gute jewe ndibaza imyaka yose ndakina umupira kandi ndayikunda gose ugishika mu Burundi naho cane gose umunsi wa mbere uje gukina umupira hari hehe hari mu Kinama ndakina mu Kinama kandi ni ikipe nziza cyane igihe twarakinana byari biryoshe gose hama twaduze Muramvya twarakina Muramvya hama twarakwimuka ngaha mu Bukeye turakina ngaha mu Bukeye hama ndakina muri La Colombe Bujumbura hama ubu ndakina muri Intwarakazi uheruka gusinya mu Ntwarikazi ego yes turaza kubishikaho gatonya ingene wasinye n'ingene vyagenze ko byari ibintu vyiza cyane gose ariko rero ugitangura kuza urakina mu ma equipe ngaha mu Burundi muri La Colombe
yari première division ko La Colombe kuva kera yari muri première division yatwara ibikombe vyinshi kandi mu Kinama yari première division yari muri iyo equipe ko gute 11 étoiles 11 étoiles kandi bamaze gutwara igikombe kandi yes na 11 étoiles bamaze gutwara igikombe ariko ubunya barasubiye inyuma ntibagikomeye cyane barasubiye inyuma cyane 11 étoiles sinzi yo mwagiye na La Colombe nawe nyene narasubiye inyuma no munsi ariko ugitangwe gukina muri La Colombe abakinyi mwakina n'abakobwa wababona gute wewe yo byagenze neza cyane ego twarakundana ego watangiye gukina hakiriho ba dada ego umwe yakina na basket uramuzi ego namuzi mwarakinana yaragiye imbere yacu mugabo ego yaciye agenda twakina na Peace twakina na bench ego yes abakinyi mwakinana aba coach bagufata gute wewe yo neza cyane yari biroroshe gose ego match wakinye ya mbere ya première division uri muri La Colombe yakuryoheye yari iyo uravuga ati vraiment ndakinye umupira mwiza yari yihe match ya mbere kumbure yari match twakina muri Fofera mahina Fofera ndibazi twari mu Kayanza cyane Cibitoki sindakwibuka neza umugabo byari biryoshe cyane wakinye umupira mwiza mugabo match ndakwibuka match twakina muri PVP kumbure yari match ya mbere kugurura imyaka ibiri haheze yo byari bigoye cyane ego ndakwibuka yes mukina wamaze gutsinda ibitsindo byinshi oya ukina kuri minute zingahe basi ndakina muri 7 canke muri 11 umugabo igihe ndakina muri La Colombe twarakinya ahantu hatandukanye nemba ni 9 mugabo 7 nemba ni 11 nemba ni 10 kubera ndi mushasha baragerageza kuraba none umuntu azokena mugabo ngaha mu bukenda akina muri 5 akina muri 4 aha uno munsi nta mugwi iserukiye igihugu urakina nta equipe nationale urakinira nimwe aha uno munsi muri equipe nationale intamba mu rugamba bagutumyeko wo vyakira gute baguhamagaye ati inguserukire u Burundi ego wo vyakira gute neza wojyoherwa baguhamagaye mu ntamba mu rugamba mu Barundi ukumva wisanzuye jewe ndakumva mu mutima wanje ndi Umurundi basi Umurundi kazi basi ndavuga gute nivyo biragoye kubitahura mugabo munzobitahura buhoro buhoro ndi ngaha myaka myinshi cyane urumva hama igihe uri ahantu mu myaka myinshi imigenzo wiwanyu urayiheba uratangura kubiheba buhoro buhoro si kubera ushaka gusa kubera imyaka yose uri ngaha musanga na wewe umeze nico kimwe n'abandi yes kandi namaze kwiyumvira ndibaza ndavuga Kirundi kenshi gusumba Incongereza kubera umunsi wose n'abantu bose keretse abantu bake turavuga Kirundi aha yes urukuvuga yuko ubunya wowe uri Umurundi kazi si jana kwijana ari binshi ndavuze mugabo abarundi ndabakunda kandi ndanezerewe basi mu migenzo turimo mugabo ari ibindi bintu binshi ndavura nembe ni migani canke ivyo basi kandi ndibaza namwebwe biragoye kubitahura ivyo mu mutumba imigenzo indani niyihe migenzo sindafata gose ndabitahura buhoro buhoro niyihe migenzo umaze kumenya y'uwacu iyo ngaha mu Burundi niyihe imigenzo zitandukanye mushaka kuvuga iki cyane bijanye n'iki basi mu migenzo kubahana abantu gukundana zitandukanye yo ikibazo biragoye bukebuke ndiyumvira kwa kundi ushobora gusanga abarundi ati barundi tubona sanze bafite urukundo abarundi barakundana abarundi barasangira abarundi mu rubanza rwabo nimari gukwa canke gutwikurura bameze ko gutwikurura urabizi ego ndamaze kumubona basi abarundi barashira cyane agaciro guherekeza mu bintu byose nemba ni mariage nemba ni guhamba nemba ni vyose guherekeza gutera basi nemba na mahera canke gufashana barafashana kandi umwe yarakaneye uwundi cyane gose gusumba basi imigenzo w'iwacu muri Amerika cyane n'ukuri kandi ivyo biraryoshe canke ivyo kurya barasangira igihe cyose imisi yose canke ivyo ndaro nemba uri kure mw'ijoro imvura iraguye abantu bari biroroshe cyane ngo basi tuguhe indaro mugabo iwacu ivyo bintu bahugaye sinavuga ngaho iwacu ndavuga basi imigenzo muri Amerika
Yo haratandukanye gose. Yo. Hoho ntushobora kuba uri ahantu ngo usabe indaro ngo baguhe indaro. Biragoye. Bigoye. Aya ngo murundi umuzi. Oya. Yes. Gukwa urabizi? Oya. Gukwa. Abijya byo mu rubanza babatwaye umukobwa ego. kujya watanze marene ujya wabereye marene ukamutanga hajya baramukoye. Ijya migenzo urayikunda? Cyane gose. Kujya bagenda gutora umukobwa muhira. Ahubwo byose ndabikunda. Kujya bagenda gutora umukobwa muhira bakamuzanira umuhungu bamwambitse urushungi urarutse? Urushungi. Ndavyo. Byose uravyumva. Yes. Ibijye bintu byo gukwa. Muri Amerika barakwa. Oya. Batanga inkwano. Oya. Nta nkwano batanga. Oya. Nta nkwano bariye iwawe. Bisaba yuko umugabo wawe azotanga inkwano. Kubera ubunya bisaba ko zokukwa bushasha rero ngaha mu Burundi atanga inkwano duha inkwano. Kuko buri Murundi kaze sivyo? Twaramaze kukwakira. Mu Burundi ubu baragukunda abantu benshi uri iwacu. Murakoze. Ifoke rero azoduha inkwano umugabo wawe. Turaraba. Uzomubwire. Kandi ndishura neza. Abarundi benshi ngo turaraba. Tuzoraba. Tuzobiraba reka tuzobiraba. Uramaze kumenyerana n'imvugo z'abarundi. Yes, wavuze ikintu ngo ibintu vy'imigani. Nta migani uzi none? Yo. Kandi turi ku murango. Na muriro. Imigani yacu kandi imigani bayica. Kandi ushaka kuvuga imigani ku murango. Bon, ego kugira ngo twigishanye urashobora kubivuga ku murango. Kumbure kugira ngo n'abantu bariko baradukurikirana ukurumva twagira amahirwe yo gukora n'imyijoro yo dukora n'imyijoro byari kuba risa muga ko ari ku murango ni yihe migani rero uzi nta n'umuzi ndamazi kumviriza nyinshi cyane umugabo sindiga cyane ivyo migani oya nukuri nta numwe uzi yo yumvira oya nta numwe wibuka okay hariho imigani bavuga ubuja gusha buratagata cyo gitahura oya ubuja gusha buratagata mu dufate wewe bana ko wakuze umukinyi akina uva yuko impano yawe batanguye kuyibona ukiri mutoya kuzoba umukinyi akomeye uno munsi batanguye kugura mu ntwari kazi uvuga ko ari ibintu byiza none ko batanguye kuvuga yuko ubuja gusha buratagata ikintu uza gutangura kukibona kikiri hasi gutangura kubona yuko kizoba ikintu ciza cyane gose ikindi naco igiti kigorogwa kikiri gito namaze kumuriza yego urawutahura usigura gute ndabitahura bukayibuke basi dusigurire igiti kigorogwa kikiri gito baba bashatse kuvuga gute bashatse kuvuga basi igihe irakura ndibaze yes irakura kandi irakeneye gukura neza yes ubona nk'ubunya nka Isabella ujya mukobwa wawe kugira ngo azobe inkumi nziza azobe umukobwa mwiza ukuntu uri kuramwigisha atiramutsa abantu n'amaboko abiri ishura biva ko uriko uramugorora akiri mutonya kubera ko igiti kimaze kuba kinininya ushobora kukigonda cyakivunika biva ko n'umwana niyamara kuba inkumi uzombwira ngo habe inzoga ngo apfe kuziheba uzombwira ngo habe kuja muri boîte wapfe kubiheba uvuga yuko muzorinda kugwana ariko ubunya akiri mutonya batangura kumwigisha ati heba inzoga si nziza abahungu si beza n'abana babi bacha kujana mu ngeso mbi uriko uramugorora akiri mutoya biracakunda yuko ushobora kumugorora bako igiti urashobora kigorora kikiri gito amakubwira kizokure kimeze neza kizokure gihenga babitahura ego kandi birakomeye cyane umva kwiga uramenya n'imigani myinshi kirundi kwiga basi tuzorundira umwanya umunsi umwe tuzoce imigani tuzobiraba hariho ibindi bita ibitito urabizi ibitito oya biravuga harabaye harakaba amuvyumva warabaye habaye ibintu nibi imfisi yagize ibintu babizi amuvyumva babivuga cyane tuvuga byarabaye aha ikindi kintu naco rero araho bavuga gusokozanya sokwe niruze urabizi oya avyo nabyutse oya yo kugira ngo rero uri kwigisha ibintu byinshi kugira ngo rero tuvugira ngo rero tuzogire umurundi kazi byose rero tuzovyiga yego cyane kugira ngo umurundi kazi naho abantu bari hanze bazovuga ati Rwanda ikirundi kiraryoshe cyane yes watangiye kumenya igiswahili no munsi urazi ikirundi igiswahili urashakibuka ndakwibuka bikeye ngako unajua widogo unaweza basalimia unaweza salimia wapenzi wetu ndio basalimie sasa jambo sana jambo sana wabambie na majina yako gisi unaitwa vyote jina lako ni nani Samantha weye weye ni nani ni nani Samantha unaitwa kunyumba ni wapi nyumbani ni wapi Mubukeye mkoa unaitwa aje jo Mutumba
Mugahaga. Uva mu Gahaga. Eh. Yes. Uva mu Gahaga. Acha tuongee Kiswahili kidogo ili na watu wenyewe wanasikia Kiswahili wakusikie, si ndio? Yes, unaitwa Samantha, umezalikiwa wapi? Sindabizi. Uvuka he. Yaragiye. Unazalikiwa wapi? Umezalikiwa wapi? Wavukiye he? Muri Amerika. Uvukiye ha? Yes, unafuna jibu, nimezalikiwa Amerika. Yes. Iragorana. Ntaco sikazima uzi Kirundi. Igiswahili si iwacu. Tube tuzi Kirundi. Kirundi nico ciwacu. Kandi nk'umurundi kazi ateza kumenya Kirundi. Ikindi kintu n'umurundi kazi nabwiriza kumenya ni indirimbo igihugu cyacu Burundi urayizi. Ndabizi bukebuke. Turirimbane. Ariko rero Burundi bwacu ntibaririmba bicaye, baririmba bahagaze. Ndabizi. Ariko baraza kutubabarira turimbe twicaye. Ushaka tukore ngaha. Dukore amakosa. Turimbe. Kubera ndabizi ivyo ya mbere ngo Burundi bwacu Burundi buhira. Shinga icumu mu mashinga. Warapfunywe ntiwapfuye, warahabishijwe ntiwahababuka. Uhagurukana umugabo urikukira. Komegwa amashi n'amakungu, habwa impundu n'aba usamirane mu mashi, usamirane mu mashinga. Burundi bwacu Burundi buhire. Bandanya. Yes, indirimbo. Chanzo kwiga benshi. Yes, indirimbo y'igihugu cyacu cy'u Burundi n'abandi bantu muyandike muri commentaire abantu bayizi yose kugira ngo uzonayisome, sivyo? Cyane. Kugira ngo uzocimenya gose. Yes, ni indirimbo y'igihugu cyacu cy'u Burundi yitwa Burundi bwacu. Ushobora nukumbe no kuyiraba kuri YouTube n'ahandi, hari indirimbo y'u Burundi bwacu. Iraryoshe kandi cyane gose. Ahubwo ndayikunze. Urayikunda? Yego. Yes. Uno munsi urafise umuryango. Umugabo murabana muri kumwe? Yego. Ngaha muri kumwe nawe nyene. Nyene nk'umugabo biratandukanye na wewe uri umupfasoni, sivyo? Abapfasoni benshi barakubaza kumenya n'abantu, umugabo wawe ku kazi bakubwira yuko bimeze gute, abantu nabo bamwakira gute. Nawe arazi Kirundi? Aracumva gose mugabo kuvuga biragorana bukebuke. Wewe biragora kuvuga. Mwamuganira Kirundi basi mugerageza kumuganiriza Kirundi. Muri muhira cyangwa muca muvuga Icongereza gose. Turavuga Icongereza no kuri. Mutavuga Icongereza cyane. Ariko nabonye na Isabella azi Ikirundi. Yego, abana banje baravuga Ikirundi gose. Baravukiye ino hama barakurirana na Barundi. Bose bavukiye ino. Umwana mbere uri mu Burundi. Imfura yawe ifise imyaka ingahe? 14. 14. N'umuhungu n'umukobwa? N'umuhungu. Arazi nawe Kirundi. Hama ikijanye n'amashuri rero. Biga hehe, bimeze gute ikijanye n'amashuri? Yego, bariga online. Biga online. Yego, kubera turi ngaha mu Bukeye. Hama kera yarize ngaha mu Bukeye ya kabiri. Gutangura basi muri maternelle muri primary. Yego. Mugabo twarasanze yaracumva Kirundi gose, hama Icongereza yarasubira inyuma gose. Icongereza cyasubira inyuma. Hama twarakwiyumvira bizogorana. Niyo kuragira Icongereza gose. Nemashatse umunsi umwe gusohoka hanze bizogorana kubera na Icongereza abize neza. Hama twarakwiyumvira nacu tufata ingingo kugira ngo kandi yagira online, hama yego byagenze uko. Uno munsi yiga online. Abana bose ufite abana bangahe? Babiri. Uwa mbere yitwa Malaki. Malaki na Isabella. Malaki tuze gatonya rero. Izina rya Malaki, izina ryo muri Bibiliya. Ni kuvuga yuko rirafise ico risigura. Malaki waritahuye gute? Risigura iki kuri wewe? Ego, irafise isiguro yavyo. It's a messenger of God. N'umukozi w'Imana, arafise inkuru gusangira n'abandi. None wamwise umwana wawe Malaki kugira ngo azomere nkamara ko muri Bibiliya bavuze. Imana yarakweretse ngo tutangiye izina hama twabwize uko nyene. Ego. Ni Imana niyo bahaye iryo zina? Cyane. Uvuga ko ibintu byanyu byose biri mu Imana. Cyane gose. Uno munsi ni wewe umupfasoni n'umugabo n'abana babiri muri ngaha mu Burundi. Mbega iyindi miryango yanyu yoba yarashimye kuza mu Burundi, abantu babi wanyu muvukana, abavyeyi? Oya, very ikintu kigoye cyane kuri umugabo wanje mu muryango wiwe kubera barakundana gose.
bari inshuti bashaka basi iminsi yose bari kumwe baranezerewe hamwe byari bigoye gose mugabo barabitahura buke okay mu nyuma bamaze kubona mumaze imyaka myinshi irenga 10 mu Burundi ntibashatse nabo kuvuga ati mu Burundi bihameze gute natwe tuzozi nabandi barazi urumva twamaze gukwakira mu muryango ya mbere kuko zihaheze kuko zikumwe haheze byaraje mutowe wiwe mutoya w'umugabo yaraje kuko zihaheze mugabo ni byambere hari haje umuntu w'iwanyu umuryango wo ku mugabo cyangwa umuryango w'iwanyu n'umuntu wa mbere yaraje kubaraba wow ni ibintu bidasanzwe kubona umuntu mutahirukana kera your family wa muntu your brother your sister wa undi ufata nk'umuntu wawe umubonye mwagize gute muri mwebwe amasantima byarimeze gute mwararyohe byarimeze gute yo turakundana gufatana gose turakundana mu buryo basi birenze umunsi uwo mutonya umugabo wawe aza mu mutima iwanyu mwari mumeze gute yo ahubwo kuri imyaka yose twamaze gukwakira abashitsi benshi cyane baje bagiye bavuye Amerika isi hose bavuye muri isi hose ndagusabe gatonya umbabarire kugira ngo tubitandukanye tuze turavuga haje abazungu kugira ngo twavuganye ijambo nuko kandi waravyemeye nusubire kubwija ijambo umuzungu okay kugira ngo dutandukanye abanyamahanga sorry ndusura kuvuga umuzungu naje urana ko cyamaze kumufata mugabo naje nikosoye kandi uri muhira yes urihebe yes oya nza kuva ngaha anya vyahetse sinzosubira yes kuvuga abanyamahanga yes haba haje abanyamahanga nyene baje ngaha mu Burundi mukabakira neza bo bababwira ko mu Burundi hameze gute baranezerewe gutembera baranezerewe kugenda mu kibira tugenda gutembera kandi mu kibira ni ngaho ni ngaha nyene iri mu bukeya yes hari hanze hari klima zitandukanye harakanya hakagwa amaneje hakaza ibintu byinshi bitandukanye ariko ngaha mu Burundi hari klima imeze neza ariko ngaha mu bukeye naho nyene harakanya mwasanze gute ikirere cyo ngaha muri make ngaha hameze neza gose kubera haragereranya kandi hararyoshe ngawe Bujumbura harashushe cyane urafuye yo hari ubushuhe bwinshi mwijoro urababaye ku mutwe mwijoro ukajyamuka mu ofisi yashu byose nabishoboye aha kuva mugishika mu Burundi muramaze gusubira kandi gusohoka mu gusohoka igihugu ego bari mu gihe nemba n'imyaka 2-3 turagenda kuraba inshuti hehe muri Amerika mwaragiye Amerika kandi wow n'abana nabo baramaze gusubira muhira bakaraba ingene bimeze ariko ntibari byigire basubira ntibari byigire bajayo oya ntibakubwira ko bahakumbuye ko bashaka kubona muhira oya basi ngaha ni muhira kubera baravukiye ngaha bon hariya bagenda hariya barabibonye ngo ahantu muri vacances n'ahandi hantu kuruhuka n'ahandi hantu bahabona nk'ahandi hantu hasanzwe batazi wow bako bajya abandi bana n'abarundi kazi n'umurundi wumva n'abarundi nta mazina y'abarundi mushaka kwita abana biwanyu barafise gahungu na gakobwa yego hajya anya Maraki nawe yitwa gahungu na Belle yitwa gakobwa na Isabelle yitwa gakobwa wow gakobwa Isabelle Torres wow hama gahungu Maraki Torres Torres ni izina ry'umuryango izina ry'umugabo wow gahungu gakobwa n'amazina meza nayahe yandi mazina uzi y'ikirundi ayuzi amazina ndayizi yose yego ndayiragije niyo nkuru bibaze bari ngaha yamuremye canke bizi yaremye canke ndabizi benshi cyane aha yes dusozera ukumbure n'ikiganiro cy'iwacu rero waraye usinye muri intwari kazi umugwi ukina ikicaro ca mbere ariko no mu ntara ya Bubanza wowe uba mu ntara ya Bukeye kugira ngo kumbure mushobore guhuza kontra byagenze gute kugenda gukina hariya cyangwa kumenyana kugenda gukina hariya anya wavyemeye vyoroshe kweki wahashimye mu ntwari kazi byagenze gute basi byo ushaka kumubaza yego
urumva umwaka haheze jewe nafatiriwe mu kazi kakandi atandukanye akazi kenshi usanzwe ukora n'akandi kazi yego muri ishirahamwe basi turafasha abantu ngaha mu Bukeye usanzwe ukora mu ishirahamwe hama nafatiriwe umwaka haheze mugabo turi gukina ngaha mu Bukeye basi gukina entraînement ni ibintu bisanzwe hama igihe ndi gukina muri La Colombe twarakinana na Intwarakazi hama byari biryoshe cyane ingene bakina byari ukuntu byari bibonetse cyane ingene batandukana sinzi nimba ukina muri equipe urabibona ingene bahanahana ingene bakundana mentality kandi biraboneka barabana imyaka menshi basi musanga amakipe menshi barafise abakinyi bashasha nibamenyana cyane mu kibuga muravyumva umwe yaguze hariya umwe yagiye hanze umwe ni kuvuga igihe cyose uri kumenyana amakipe Bujumbura kenshi bameze uko mugabo hariya biraboneka baramenyana gose mu kibuga ingene bahanahana ingene bahama bari abakinye mu kapitane hariya kenshi baraje ngaha mu buruhuko kandi turakinana mu Bukeye igihe twebwe tugane gukina turamutumye baraje hama tukinana ni kuvuga abakinye turaze nane hama igihe ndamubonye ndasanze no kuri ikipe hariya ndayikunze hama nemba umunsi umwe ari akaje gukinana tuzokina hama twaratangura kuganira no mu kapitane no mu kocha hama bavuze n'ukuri ngo tukinana cyo ndambwire n'ukuri ubu ndafise mu mwanya nta mwanya afise ubunya uko ufise umwanya ubu ndi dispo ndafise mu mwanya kandi nzoza n'ukuri ndabishaka mu mutima wanje wose ndabishaka kubera twamaze gukinana ngaha kandi ingeri tukinana biraryoshe basi usanga ari abakinye bamwe mukinana kandi mukumvana mu kibuga byameze uko nubwo woba uri hariya anyu ukamenya ati araza kunsanzayo ibalo cyane gose basi urabizi ivyo bashaka gukora imbere bakora ni kuvuga ego yagenze uko bamubwire none ngo tukinana ndamubwira baje no kuri nzoza dukinana hama byagenze uko umupira wo mu Burundi uratandukanye na Premier League uratandukanye na Major League Soccer uratandukanye La Liga hariya muri Espagne ndetse n'ahandi hariya baragura abakinyi bakabaha amahera aha mu Burundi kugira ngo umushobore guhuza cyagenze gute mbega barakuguze cyangwa wabuze ati reka nje gufasha umugwi dukine ego ndabizi bare amakipe bafise amahera bashoboye gutanga amahera kandi ndabizi ayandi amakipe ni bafise uburyo cyane La Colombe baragura Fufira barabagura abakinyi PVP ni kuvuga ndabizi buke ngane amakipe atandukanye bakora mugabo muri Intwarekazi impamvu kugenda hariya si kugira ngo ndaronka amahera no kora kubera ndashatse gukina umupira ca mbere ca kabiri ndashaka gufashana no kuri ni kuvuga intumbero ndafise ni gufashana cyane gose yego ushaka gufashanya cyane n'abantu bo mu Ntwarikazi yes uno munsi championnat igira itangure iri mu gutangura y'abakobwa wibaza ko Intwarikazi zizoheza muri mu kibanza cya kangahe ivyo biragoye kwishura umugabo ivyo nashoboye kuvuga tuzotanga inguvu zacu zose kugira ngo tukura kandi no kuri ndizera bizogana neza ndizera gose wizera yuko nawe muri iyi saison uzotsinda ibitsindo bingahe basha oya ivyo wizera nk'umuntu wizera Imana ivyo sinashoboye kwishura urumva igihe basi Imana iguha ingabire twese ngaha tufise ingabire zitandukanye nawe ufise ingabire ngaha naje nafise ingabire sawa igihe ufise ingabire mukore inguvu zanyu zose hama mushima Imana izokora ivyishatse kubikora sivyo none dusozere kuri kino kintu mu Burundi turafise ikiyaga Tanganyika ikiyaga ciza uretse kurya umukeke ariko ryari umwaka haheze cyane turafise idufise igihugu ciza igihugu gisa neza igihugu kiriko kirubakwa uno munsi abantu bose bariko baragerageza kubaka ni kiye kintu kumbure ushobora kubwira umunyamahanga wese kugira ngo abe motive no kuza mu Burundi ikintu kimwe abarundi bameze neza nemba vya inshuti twaraganirako mu kanya haheze nemba abarundi babibonye neza no kuri barashoboye gukwakira abanyamahanga nico kimwe
bafata abarundi nico kimwe bakwakira umurundi Hey. nukuri abanyamahanga barashoboye kuza hama bakumva iyi migenzo ngaha biraryoshe kandi tufise vyinshi tushobora kwigako Ku Barundi? cane Ah. cane gose Wow. cane gose Aha. yego Aha. Okay. Nkuko umuntu Cane. akeneye kuronka umugeni eh ari nko mu mahanga bashobora kumuhanura ati mu Burundi abakobwa baho ni sawa. aya ivyo bintu sindakwinjirako aya kubera ko hari abantu kumbure bashaka kuzogira urugo rwiza akavuga ati Abarundi kazi ni sawa. jewe ndibaza Bajya Ash. mu kinana abantu bose Mm. barakwiye kurondera imana hama imana irafise umuntu ishatse Yagutegekanije. ego Wow. neza Nawe biraboneka yuko umugabo wawe Eh. wamuhawe n'amasengesho y'Imana Eh. n'amasengesho wasenze sivyo Eh. Imana ishiraguha umugabo mwiza umugabo muhuza umugabo akorohereza kumbure muri vyose n'umushuri mu footballeuse Eh. kandi urakomeye Eh. katwizere rero yuko rero uyu mwaka muri equipe nationale intama mu rugamba bazogutumako nakumurije gushigikira uje gufasha ushema inguvu zidasanzwe urumva Ah. nemba ego canke nemba oya vyose nangorana jewe nafise amahoro menshi katwizere ko bazogutumako tuvyizere nangorane tuzobiraba vyose nangorane vyose ya mvugo y'abarundi tuzobiraba ntaco tuzobiraba ntaco nta na kimwe oya ivyo imana yarategura kuri jewe ndavyameye mu mutima wanje wose Imana itegura ku buzima bwawe Ego. uracemera ego kubera iki ijambo ry'imana riravuga ngo imana yarategura ivyo vyose kuri twebwe kugira ngo tugenderako mu nzira nziza tugendere mu kirenge ca Kristo. Wow. imana irafise ivyo yashaka gukora na jewe ndashaka kumvira gusa nta kindi kintu ukeneye kandi biroroshe ni umumongere Yeah. jewe ndakurikirana biroroshe Yes. Ijambo kumbura ushobora kubwira umuntu no munsi akenye abaye mu buzima bubi yihevye atacizera afise agwajije afunzwe kumbura akadukurikirana kugira ngo areme mu mutima nirihe ivyo birakomeye cane ndibaza ndafise ijambo kubera na jewe kuri iyi minsi ndi mu bihe bigoye bukebuke umuntu ashoboye kuvuga no wewe uri mu bihe bigoye gute mu buriki oyaha ahubwo muri iyi si twese tuzociye n'igihe bigoye bitandukanye tuzoca mu bihe bigoye tufise mu mwanya wacu migeragezwa muravyumva kandi ikintu ndiga cane gose kuri iyi minsi gufata cane n'Imana Imana iragukunda irankunda kandi iragukunda guhagarara muri ijambo ryiwe cane gose sindafise vyinshi kubivuga sindafise vyinshi mugabo ndabizi Imana iri ivizigiro ivyo ndabizi Imana y'ivyizigiro namaze kumubona Imana yishura amasengesho namaze kumubona nukuri ufise intahe ndende yego Wow. Yes. Bon, twaganiriye vyinshi, twaryohewe, abantu benshi bakumenye, bamenye ati Samantha Torres n'uyu unya, twumvise yuko ukunda Imana, twumvise Imana yakugiriye neza, twumvise Imana yabahamagaye kumbura kugira ngo muze mu Burundi, twumvise yuko umuryango wanyu ari umuryango mwiza kandi ukundana, umuryango ukundana Abarundi kandi bakaba barakwakiriye neza. Ariko kandi twabonye kandi n'ibindi vyiza byo mu Burundi, twakundishije abantu igihugu cacu Burundi. Naguma ndagushimire rero. Yego ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Yes ndagushimiye kuba twakiriye iwanyu uba hano heza, ahantu haryoshe kandi muhabana hano hakayaga. Hararyoshe cyane. Cyane gose. Ati tuzoza kwibera mu bukeye. Cyane. Yes. Karibu. Tuzoza kuba mu bukeye niho n'ubuzima buzimbutse gusumba Bujumbura. Ubuzima Bujumbura burazimbutse. Ndibaza. Ndibaza. Yes, no umuntu aririmira akimbura ibintu vyiwe. Yes, ushimira abantu bose bakora dukurikirana rero, umuntu wese yakuravye, umuntu yagukunze, umuntu yagize commentaire, umuntu yabonye koko uri umurundi kazi, umuntu yaguhaye ikaze mu Burundi, umushimira rero. Ego. Murakoze cyane kandi Imana ibahezagire kandi ribaza ikintu canyuma kumutere intege nemba nabakinye nemba ni abantu bari gukora akazi bafise kora mu mutima wawe wose nemba ufise ingabire nemba ufise akazi nemba ufise ivyo gukora si Imana yaguhaye ni kuvuga gira inguvu nyinshi gusumba gira ishaka ikintu namaze kumubona muri amakipe atandukanye nemba n'abahungu n'abakobwa hehe turabura ishaka nemba umukoci ngo gira pomaje 50
tushaka kugira ngo pomaje 40 ngo twabihevye oyaha gira 55 tere imbere genda kure kurondera ishaka kurondera inguvu nyinshi gusumba kugira ngo mutere imbere ushaka kuvuga ngo turagowe ngo turabura haguruka abarundi haguruka kora inguvu ufise Imana yaguhaye ubwenge Imana yaguhaye byose ukeneye reka kwidoga haguruka kwizera Imana hama koresha basivye yaguhaye kugira ngo aronka icubahiro ego nukuri nini jambo ndashaka gusangira ego kandi God is good Imana ni nziza irakubona Imana irakubona wowe uriko dukurikirana uri mu bitoroshe uri mu bibazo wowe ufunzwe wowe ushonje wowe ugwaje wowe ugwaye wowe kumbure uri mu bigeragezo bitandukanye by'ubuzima busanzwe Imana irakubona niwizera Imana hamugafukama ugasenga Imana ni nyizigirwa Imana ishura amasengesho niwicara ugasenga wenyine ubwawe Imana izokwishura byinshi cyane gose asante sana Imana nafize ikindi kintu kuvuga kuri ivyo ijambo ry'Imana iravuga ngo Imana iri hafi umuntu afise mu mutima imenetse Imana iri hafi y'abantu bafise imitima imenetse turi kumwe ivyo birakomeye ni abantu bangahe uyu munsi bafise imitima imenetse na jewe ndimo turi kumwe ni kuvuga iki iravuga ngo nemba ukurondera Imana muzomubona muzobironka udodora ari hafi kugurura muri iyi si muzociye mu bibazo bitandukanye benshi cyane muzosanga ushaka gushira kwizera kwawe ku muntu umwe canke umwe hariya nibikunda ni Imana gusa ushobora gushira kwizera kwawe kandi nemba umenetse uyu munsi iri hafi cyane irakubona kandi izofasha ndizera amen katwizere ko abantu bose badukurikirana bari mu bibazo Imana igiye kubagirira neza biciye muri kino kiganiro twizera ko Imana igiye kubagirira neza abari mu bibazo bigiye bitandukanye Imana iri kumwe namwe kugira ngo ishobore guheza ibibazo by'iwanyu ndabashima cyane gose rero mwese mwadukurikiranye kuri African TV twari kumwe na Samantha Torres n'umunyamerika ariko uyu nakiri umunyamerika no murundi kazi twamaze kumuha ikaze mu murundi kazi twamaze kumuha ikaze mu murundi wacu ndagushima cyane gose wari twiniganiro kuva ku ntango gushaka kumpera ndakwitse rugura subscribe kuri channel yacu hama kandi dushimira n'umuntu nyuma y'amasanamu yitwa Nuru yaduha amasanamu meza cyane gose ndazi ko mwayakunze cyane gose merci beaucoup murakoze mwarazagere amen turi kumwe cyane amen merci abakunzi ba African TV komeza mugira subscribe kuri chaîne yacu asante sana